jewe rero ivyo byose nawe ukoreye nisunze n'urukundo twakoranyemo urabizi sivyo uyu mwaka jewe rero ikintu nshaka ndashe wa mpango twapanga je nawe waciyemo ubu tuvugana Estibare kwikamba ariko arakubitwa nk'inzoka sawa burya rero sister twitwaje kuva kare mugabo twatangajwe n'uru rupangu ngene ari runini rero tuca tuguma turaba tuzerera hirya no hino bigeragize bijya mu bunyage karaga kintu nakunda gukina bindi utashimyane umviriza Aziko ndi pasteur jewe aziko ndi numviriza ndakubwire aziko ndi ntumwa 13 je rero nkurikiza ibyanditse muri Bibiliya kubwo rukundo Imana yakunze abari mwisi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure tubeho neza akataretse kaba gasemo ndaguhaye gasopo yanyu nimba hari ico mupfa na Beni akimbwira ndakimenya kumwe nawe ndabikubwira kuva kera na mbere sishobora kubaho ntekanye ntarumva yuko Dani ari munsi y'ubutaka kandi kiri ngaha rero nje hajyaga kintu twinjiyemo nagakunze bien uraziko nje n'umunafiki kandi akazi wamana akazi mbayemwo kandi ndakazi neza aha nje ume raporo nkora iki igikurikira nkora iki Jarindeke nzotuma ntanga ubuzima bwanje nkore n'igishoboka cose ariko we mbone wavuye ngaho